ivyaha, kwankana, imvugo ibiba urwanko, ugasanga harimwo n'ibindi vyerekeye kwanka abantu yuko bagira uruja n'uruza uko amategeko abivuga, ugasanga barabategereye, barabivye, ivyo oye ukabisanga rero mu gihugu indani, kandi tugaca dusanga birashitse no hanze y'igihugu nk'uko twavyerekanye, ugasanga n'ayo mabi araba cane cane mu gihugu kibanyi ca Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Ivyo rero nivyo ico cigwa cashoboye kubona yuko muri izo mbibe usanga hariho amabi menshi akorwa n'abanywanyi bamwe bamwe bo muri abo bita imbonerakure. Igituma bajayo kijanye n'uko ayo mabi igihe abo bantu bayakoze usanga ayo mabi adahanwa. Twerekanye rero ibituma ayo mabi usanga adahanwa. Ica mbere cabonetse muri ico cigwa, kandi bikaba vyari bimaze no kubonwa mu bindi vyigwa bimaze kubaho, nuko usanga abo bantu, izo mbonerakure zikorana na bamwe mu bantu bo mu butegetsi, ugasanga ni barya bo mu ntwaro hasi, ugasanga harimwo abakora mu nzego z'umutekano, abapolisi, barya bajejwe documentation, abo ugasanga rero barakorana, barabaha ama ordre, hama abo bantu b'imbonerakure bagaca baja kuyashira mu ngiro. Ico ni ica mbere, urumva baca babona ko bashigikiwe n'abari mu ntwaro, rero bagaca baguma bakora ivyo vyaha ata nkomanzi. Ikindi twabonye ni uko ubutungane bwo mu Burundi budakora neza. Ni ibintu bimaze igihe bizwi yuko ubutungane butigenga. Igihe rero butigenga uca usanga hari nk'abantu bo mu ntwaro bagomba kubuha ivyo bita des injonctions, des interférences, ugasanga barabwira bakora ibi bintu canke ntibabikore. Nk'igihe rero igihe nk'imbonerakure yafashwe, vyarabonetse kenshi, biri mu maraporo amaze gusohoka, yuko uca usanga bababwiye yuko bobarekura. Nk'igihe bamaze no gushika muri parike bagaca bababwira ngo bahebe kubakurikirana. Igihe bishitse naho biba gake, ugasanga bashitse no mu butungane, hariho baca baronka ama ordre ababwira yuko batobakurikirana, bobambika izera. Ico n'ikindi gifatiye kuko ubutungane usanga butigenga neza. Ikindi cabonetse nuko hariho wa muhari ujejwe hagati y'akazina muntu mu Burundi, wo wari ujejwe kuvugira abanyagihugu igihe nk'abari muri leta ataco bakoze, canke mu butungane ataco bwakoze. Hariho uwo mugwi wigenga ni wari ukwiye gusemerera ukabwira leta, canke ukitura mbere n'ubutungane. Biramaze kuboneka kuva mu 2015 amaraporo usohora, urabona yuko ibijanye n'ibintu bikorwa n'inzego za leta harimo n'imbonerakure usanga ata na kimwe uwo mugwi kenshi ubivugako, ugasanga uguma wihoreye. Muri ico gihe nahone bica biha inkigi izo mbonerakure, ugasanga ziguma zikora ivyo vyaha. Ikindi ca nyuma nuko kuva mu 2022 hariho itegeko rishasha ryagiyeho ku bijanye n'igisirikare. Iryo tegeko rivuga yuko bazoshiraho ikindi gisata bacita FRAD, c'est-à-dire Force de Réserve et d'Appui au Développement, kizoba ari igisata kizojamwo abantu b'abareservistes, b'abasivile bazoba bagomba gufasha igisirikare c'u Burundi. Rero hariho abantu benshi bibaza yuko ico gisata nicajaho ari nk'ukugomba kwerekana yuko
vya bintu vyahora bikorwa, ya mabi yahora akorwa n'imbonerakure ata mategeko ahari, bishobora guca vyerekana yuko umenga ni ibintu bisanzwe vyemewe n'itegeko. Ivyo mugabo nk'uko icigwa cavyerekanye, kubera ico gisata kitarajaho, ni ukurindira umuntu akarindira akaraba ingene bizogenda, akaraba abazojamwo muri ico gisata aba ari bo, niho azobona yuko woba wari umugambi w'uko bagomba yuko ivyo bintu, ayo mabi yahora akorwa, ari ukugomba kuyambika amategeko kugira ibintu bimere nk'uko vyemewe n'amategeko. Nivyo cane cane ico cigwa cashoboye kwerekana. Ingaruka zishobora gushika n'igihe, urumva kenshi barabatuma, n'abantu babatuma kuja gukora ivyo vyaha. Igishoboka ni igihe, nk'igihe ubutungane buzokora neza, igishoboka nuko ba bantu babatuma bashobora kuzobihakana, bakavuga yuko umuntu akurikiranwa ku caha yakoze. Aho rero izo mbonerakure zobimenya yuko igihe ubutungane bwakoze bukabakurikirana neza, batazoja kuvuga ngo twe twabikoze ngo kubera twatumwe, kubera umuntu ntatuma gukora icaha ngo aje gukora. Ivyo rero bateza kumenya yuko nivyashika ubutungane bukora neza, kandi ivyo ni ibintu bishobora kuzoshika, bamenye yuko ico gihe ari bo bazokurikirana ku gatwe kabo ku vyaha bakoze. Ba bantu babatuma bashobora kubihakana, kandi ivyo urumva kizoba ari ikibazo kuri bo. Uye barashobora kubona yuko umenga barashigikiwe, mugabo birashobora guhinduka, ba bantu bakabihakana hama bagakurikirana mu masentare yo mu Burundi canke n'ayandi. Ivyo rero ni ingaruka ikomeye kuri abo bantu bakora ivyaha kubera batumwe n'abandi bantu.